mu bintu biriko biravuga muri kano kanya no muri duhejeje kubona muri zino ndirimbo zibiri zirangiye ni Dr. Jose Chameleone kuva mu gihugu c'Ubuganda, one of the best living legend dufise muri East Africa, umwe mu baririmbyi bubatse amateka adasanzwe muri East Africa, batumye n'umuziki novuga wa East Africa ushika kure. Yaramaze imisi ariko aratembera mu bihugu bigiye bitandukanye. Last time yari Zambia, ja Tanzania, ja mu Rwanda, ja Kenya, ja menshi agiye hatandukanye. Now this time muri kano kanya tuvugana, Jose Chameleone yamaze guhonyoza ukuguru kwiwe ku butaka bw'u Burundi, aho yaje kugira ngo ashobore guteramana n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi ku matariki 15 ya Lovent, ahazoba ari kumwe na Etesa Samashome afise si gusa ariko niyo shoni baza ko iyi abantu benshi bazoshobora guhurira mu kuri Etesa. Inyuma yiwe hazoba hari abaririmbyi nka Kiriku Akiri bari kumwe na Double J once again. Double J ndanabutsa ko manafitanye indirimbo yitwa Sinokwirarana, azoba arama few kabisa gushobora kubona Double J na Chameleone ba performingana hamwe ku curo ya mbere ino ndirimbo Sinokwirarana. Hanyuma bazoba bari kumwe kandi na B-Face on the floor n'aba DJ kuva muri Downtown DJs. Nibaza yuko bizoba ibintu bimeze neza cane. Nice Sky Chameleone n'umwe mu baririmbyi bafise impact idasanzwe muri East Africa, ariko kandi mu Burundi nibaza ko abantu batazi Chameleone ari bake, asumba kumenyekana abaririmbyi bamwe mu ngahi wacu Baba. Nukureka mbanze mvuge ntituragowe tuzoryoherwa cane na cane muri no minsi nyene mu gihe akiri ngaha. Yes. Kuko nimba hari umuntu twakuze twarutse twumva canke twumviriza imiziki yiwe no muririmbyi Jose Chameleone. Ari naho je nibaza yuko no muririmbyi nko gwiza tunga avuze ati reka ntumire no muririmbyi canke umuntu yateguye evenement na Jose Chameleone. Yaratwiyumviriye ko cyane abantu bo muri antikite tudashaka gukora ikintu kizima ngo babone ko dukuze. Yaratwiyumviriye ko cyane, nibaza yuko n'abarundi benshi bazosidukana niyo nka kuza kumushigikira canke kuryoherwana na Jose Chameleone. Baba ahantu hazosha cyane, hazosha pe cyane gose. Nibaza ko bizoba biryoshe cyane gushobora kubona vibe ya Chameleone ari kumwe na bano bantu biwe banovuga bano bari baririmbye mu Burundi dusanzwe dukunda. Ariko kandi na Sky Chameleone afise impact yubatse nakaza 2002 novuga mu myaka nka 20 heze. Yagiye arasohora indirimbo cyane ama album novuga yabari mu indirimbo zose zigahitinga zigacika ama hit song. Ndikeka kosho yiwe zo bitandukanye cyane nandi masho duhora tubona mu Burundi, cyane mu kwisangamo n'abantu bakuze, abatama n'abatamakazi. Ugagenda muri show ugasanga uhuriyeyo na mere wawe, kuko reka igihe umuntu Jose Chameleone ni wa muntu ndiko ndiyumvira yuko ya ma evenement aje gukorera ino azohava sa cyane na ya ma evenement Mr Nice nza evenement Mr Nice yazamwe, kuko nimba muri kiya gihe twarumviriza indirimbo za Mr Nice ni za Jose Chameleone ntizasigana. Yes, byumvikana yuko umwe wese azokwisangayo, si muri no myaka, si generation shasha canke generation wanashaka abantu bo muri new generation ni bake bamuzi ugereranije n'abakera. Uriko uravuga nk'abagenzi bazi Chameleone ni bake. Ari imyaka reka nakubwire, ari imyaka yobishika kuri ndwi canke irenga gato Chameleone amaze atari kararonka ama hit cyane. Kuva no vuga kuri varuvaru bira varuvaru baby now mamina wewe tuwe hajana varuvaru dale. Sinzi kubona varuvaru igihe Chameleone asohora varuvaru yagiye kuza novuga amazi imisi hariho n'izindi ndirimbo ariko arasohora zitari ziko ziramenyekana cyane ku rugezo rwa Chameleone tumuziko. So hazi imyaka 11 indirimbo varuvaru isohotse, kandi muri iyo myaka 11 imaze isohotse ndikeka ko atazindi ndirimbo zasubiriye gusohoka inyuma ya varuvaru za Chameleone zagize impact niniya ku buryo abantu bozimenya cyane nkuko bahora bamenya zino ndirimbo ziwiwe, nkuko bahora bamenya varuvaru. Ndiko ndavuga cyane kuri ano generation y'abagenzi. Bien sûr, hari ukuntu
Chameleone shaka ntuvuge cyane ngo kuri ano ma generation hariho ukuntu nyene yabaye nk'umuntu agiye asubiye inyuma ndiko ndiyumvira yuko niyaja no kuri stage akaturirimbira indirimbo nshasha canke izo yasohoye inyuma ya Valu ava dusanga twatakaye nyinshi barariska kutazimenya cyane jengereranya carrière ya Chameleone na carrière y'umuririmbyi wacu Kidumu Kibido. Aba baririmbyi babiri barasukungene bashaka gusa mu kungene bakoze umuziki wabo. Niba baririmbyi barubatse fondation, barubaka akarere, mu nyuma c'est vrai ibikorwa bakoze mu nyuma ntivyabandanya bishika kuri ya calibre canke ya standard yabo bari basanzwe bashikako. Mugabo kubera bafise fondation ikomeye bubatse in the past, kubera bafise impact nini yabubatse in their time, bica bituma imyaka yose baguma bafise ijambo kandi rikomeye. Burya iyo umuntu yubatse umuziki wiwe akawubakana inguvu zikwiriye, nubwo asohora izindi ndirimbo ntizibe hiti, abandanya ari ku mwanya. Sinzi kuyibona ari abarinzi b'abaciro ariko kiyo ntaguciriyemwo ukiraho hantu. Yes, agenda zina abaririmbyi nibiba ngombwa ndabatanga ko n'akarorero jewe singi umuntu ngo simenera intuze ya umenera indakurukuma sivyo. ari muririmbyi ashaka kuza akubaka ya fondation yiwiwe neza, kiyo agashika imbere kabona neza nyene ko vya bintu yubatse biriko biranamufasha wanashaka kugira ngo nibindi bikorwa azana mu nyuma abantu babashe kuvyakira vyakire neza. Ariko au fur et à mesure basanga ya monima yubatse vya bikorwa vyiza yakoze kijya gihe agiye kuvyonona ashaka umunota wa nyuma, avuga ati umuntu ni ari gutuma rekeraho hako yonona ibintu vyose, agatuma tukavuga ati yaracitse intege canke yararusha. Ariko ntagaruke ngo yonone ya fondation yamugoye canke ya fondation tumwemerako. Reka nakubwire iyo umuririmbyi bishitse agasohora hit song, hama zikaba hit after hit, agasohora nk'indirimbo 10 20 30 z'amahiti, akamara nk'imyaka 4 ari kuri hit 5, uwo muririmbyi biba bigoye cyane ko asubira hasi. Mugabo birashoboka, nubwo bigoye birashoboka ko asubira hasi. Birashoboka bien sûr. Bishoboka gute? Abo baririnzi benshi muri abo baba bafise amahirwe make yo kuzobandanya bakora amahiti wanashaka. Ugasanga mu nyuma agiye gukora indirimbo ntizihitinga. Nike kintu kiza kudetermina yuko uwo muririnzi aguma kuri standard yiwiwe. Ni mu gihe hari indirimbo zidahitinga, hariho n'indirimbo zikononera vraiment. Oya hajya na muziki n'umukunda. Kiyo baba hari indirimbo zidahitinga, hariho na za ndirimbo rero uvuga ati ibi ni urabona bishuro binaherutse gusohora indirimbo avuga ngo nataka kukura Meranje yabiharage aryoje indirimbo imeze neza cyane iri ku mwanya. Kimwe bavuga yuko atandirimbo nini buraba eneyo kuba ijya ndirimbo ni iwawe siko ijya ndirimbo ni iwawe. Hari abandi bantu bavuga ati Vishina warataka agomba dusazire nabi. C'est la majorité qui compte. Urumva ati agomba kudusazire nabi. Nico nyine agomba kuvuga. Omwe vyarashitse ugakora amahiti ukaba uri mu gihe isi itari kiragutwengera utari kurakora amahiti menshi. Ntaco kora basi good music, kora basi umuziki ishaka ibe na bad ishaka ibe na bad music mugabe bari music no ntibe bad hakukora bad music nukuri iplante byihoze ni wonone ya fondation. Ariko Cubaba urazi nta kintu kigoye nko gutangura ikintu neza ukaja kugiheza nabi kubera wanse kure kurakirikare. Jewe ndakubaze niyahe ndirimbo wewe wabonye yahitinze udatahura igituma yahitinze utabitaho uvuga ati Jesse ntahura kubera ko indirimbo izwi n'abantu benshi kandi ari y'uburofa kuri runo rugezo. Indirimbo wewe bawibuka wagumubona ko ari y'uburofa igihe cyose muguka kumubona Maruede akarorero. Maruede ni indirimbo y'uburofa kandi siwe gusa nagenda bizi ko ari y'uburofa. Mugabo burya burofa afise abantu benshi babukunze. Realite rero subire ngaruke mvuge ko atandirimbo y'uburofa ibaho.
burya indirimbo y'uburofa paraporo n'umuntu kanaka ayisohoye mu gihe uri umuririmbyi c'est la majorité y'abantu nibo bakonta kuko nico gituma twama turiko turagaruka tukavuga tuti views ko zabuze vyagenze gute ndiko ibintu bibi rero majorité ndavyemeza ko ari ikonta mugabo kameme sohora kuko wasohoye tukaza ngaho kuri micro tukakuvuga ati yashaje nabi yasohoye indirimbo y'uburofa burya le fait que izina ryawe ricapiyaringa rikiri sur la liste y'abantu bashize ibintu hanze y'abantu basohoye urasumba umuntu atamuziki yasohoye ivyo rero kubw'iryo jambo nyene uvuze uregeze uramuha amashurwe yiwe mu gukora ry'amakolabo rero misi yose orege Jecho gufana kimwe basi akora izuburofa mwazikorane ntakore kora ko uburofa kweli ndesa sasa kugumugaruka akora indirimbo z'uburofa mugabo ziwiwe apana makorabo erega korabo korabo iki bicayo korabo za orege wanashaka simbuze ngo nizuburofa cyane abantu azikorana nabo bacumuye iki nibo mu burofa urumva erega hari gihe atangurane zo zifise pe ugasangira naryoshe mugabo orege featuring umuntu avuka mu kivuga atakintu mu muzika atanu nahamwe arigera shika wabafise ku ariko akore ntacyo ntiwavuze yuko ukeneye aguma akora gusa uguma umuhashtaginga akore ntacyo hari ibikorwa bitera isoni bituma umuntu asubira inyuma voilà merci beaucoup aho nyine ivyo bikorwa n'ivyaha omwe abarinzi nka ba Chameleone nubwo asohora indirimbo nishike kure kame miri kuri Calibre ifise video nziza ifise audio nziza voilà ntaguciriye mu kira orege ari namura agakorana video ni nk'umugwiza atunga wosanga ari karajya mu ka restaurant katamira wumve ati twa tu restaurant ahantu mu ka restaurant ka bariko badagaswe uzi ko umuntu w'umugwiza atunga ndabizi yuko buri like uyu mutipe yabaye iki je ko ndabizi ko afise amafaranga yabaye iki mugabo ari karira muri restaurant ya VVIP akaba ari kaginga za mbere zizimbutse sivyo nta ngorane sikibazo cyiza ari karajya ikibazo cy'ahantu ari kararira aho ni handi nashaka kubwira mukanya gaheze ukavyanga ahubwo ati hakuvyonona hakugenda ukonona bya bindi byose tumuhagarika uvuga ati jewe ndarushe je narakunze Lolilo na Fapasi yaraje ngara tubwira ati ngomba ndabivemwo ndekera abana kandi umwana wanje niwe ngomba mbanze kwanza branding ariko avant tout hari uturimbo 50 nkibitse cyakubatamwa n'ugiye turimbo 50 nawe yashaka ari kuvuga ati je ndaduhebeye umwana bari wadukora sivyo ariko ucuza kumbwira ngo aze yonone agaruke avyonone yonone ya fondation yubatse igihe kirekire y'ubaba nivyo vyuko nyene vya Oleg uvuga ati je sindiko ndavyemera kuko harakoza amakosa kumva yuko genre kumva yuko yoguma ajya gukora amakolabo basatuma akora ibikorwa vye vyonyene nanje cyo kintu ndiko ndavuga ati aduhe basi good music good music nishaka ntibe hiti ariko handi umuntu avuga ati uyu muntu aracari wa wundi nyene ariko raba indirimbo Kidumu yakora raba indirimbo Chameleone yakora nubwo zitaba ziriko zirashika kure ntakume kwizambereza hamwe izambereza ahora zishika hamwe si hit ikibazo n'indirimbo zifise karite indirimbo zifise respect indirimbo sipaka ngo ibe hit indirimbo kame mise sense iryoshe voilà ahantu turahurira canke nubwo yoba itaryoshe mu matwi y'abantu mugabo simvuze ngo iryohera amatwi y'abantu ikoze mu buhinga bwiza ikoze mu biki mugabo rero ubitandukanye na Orege kuko Orege wewe akora ibibishe mugabo kuri aba ba Chameleone n'abantuze abivanye n'abantu bariko barabikora akora ibimbihira sije gusa urumva mugabo uri kureba aba ba Chameleone nuko yamaze imyaka myinshi atari kara aragira quand même
yarabandanije akora ari kuri ari kuri ya platform voilà. ari kuri ari hanze ari mu kibuga urumva ari mu kibuga iyo umuntu ari mu kibuga ntihabura uwundi musi agatsitara ko uturimbo twe tukaba twahora dushikira nk'abantu miliyoni 5 muga akagatsitara ko kagashikira amajana 5 kagashikira miliyoni 2 kagashikira akazara gatsitara ko akamema akabandanya giki akabandanya akora so ni Chameleone nibaza ko muri kano kanya ari mu bantu bari bitegangishika cane n'abarundi kuko nahisiska ndanavyibaza yuko muri playlist yiwe y'indirimbo azoririmba ego ategerezwa guteba cane muri kahise gusumba kuba mimi noti Kibaba ushaka ariko turira busema kubera Jose Chameleone yamaze kumenya ivyo dushaka wayibonye yamaze kumenya ivyo tira turirimbira vya bindi nyene arimvye y'indirimbo kuri stage ni ibintu nta n'umwanya akeneye wo kwirirwa araririmba ni unaniumiza sana acaba kubita microphone abantu bonyene baca bayiririmbira kubera they know the song mugabo wa Musamariya oya nayo bahanze badutakaje urumva nizi ndirimbo zishasha nazo bazi nibaza yuko mu gupanga playlist yiwiwe Kibaba yamaze kubimenya deje yamaze kubimenya ngira bamaze kuyibona ari muri check sound already right now ari aho muri arena azoba neje ari karagira meet and greet cyangwa ushobora guhura n'abafana biwiwe akanabateramisha yamaze gushikayo ku checkinga sound ya murabibona ariko arimo hamagara Double J kuri stage ati Double J maybe aramubonye somewhere aravuga ati my G wicara ngahe my G come and greet me come man Kibaba je kino cyambere kinyisha kinyisha muvyigumizamwe kajya gapira yati agakura he uje twiteguye cyane bamuhaye normal niko vyategerezwa kuba bimeze normal abantu bari muri organisation bategerezwa nk'umuririmbyi nk'uyu yaje guca mugira ati hey muririmbyi niko bimeze winjiye mu gihugu kugira genre wifiringe neza n'abantu bifiringe nyene ko muri kumwe ifoko bambaraga impuzu nyene y'ico gihugu gira n'ivyo turamonye no mu Buganda yagiye kuri stage yambaye umwambaro urimwo u Rwanda mu Rwanda nako mu Rwanda nuko mvuga mu Buganda harimo nyene aje makuru y'u Rwanda so it's okay it's good bisa neza nibaza ko nawe yavyisabiye mbwa kandi bisa neza kugira nyene bibonekeshe ko ari mu Burundi iyo video n'umuntu ayiravye akayirabira kure canka akayiraba arashobora kumenya ati Chameleone kino gihe ari mu Burundi normal mani kuvyategeza kuba bimeze na baradushiramo